nkanira nibe nkanira shengero nibe shengero riri inyuma nirindi riri imbere yo duhanura abageni nibe baracari bato nibe nimutaba gito nimuzindanirwa aritire nkubwire yo ubunukira umusore oya wabaye serugo uze wamuvyibuka nibe twarya cupa rya minwi warusangira na pare nibe genda urisezerere nibe genda ugibagirwe twadukobwa ngaho nibe twahora twandika penye waraye gute nibe owiriwe gute nibe genda udusezerere ubu wakatanye nibe muze bimbadesha nibe ni We are back again. Ndavuga nti turasubiye kugaruka. Nabwiye ko nitwari tiri sinzi impamvu ndarivuga namwe ubwanyu mutambwira amazina nyine mwitwa nawo muherereye muko muradukurikirana uri mu gisagara cya Ngozi uri mu Yinga uri mu Kayanza uri Bujumbura uri Gitega uri Cyanguzo uri Mwaro uri hehe mu ntara yose y'igihugu mu ntara zose z'igihugu uri ku mpande zinde zisuri hehe uri kuradukurikirana ni ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibe ubutabazi butagira imbibe ndabisubiyemwo ufise rero icyo ushaka kwamamaza kumenyekanisha muri rusangi yaba byidandaza yaba ibindi byose ukora uri muririmbyi uri umuki murabona yuko uyu munsi dufise umutumire nawe w'imena suyundi n'umunyakaranga akaze cyane ngaho mu gisagara cya Ngozi abantu benshi baramuzi kandi bamubonye banamutumiye mamanza menshi agiye atandukanye kabisa arakaze kandi nawe muramuzi arakaze naye ndavuze nti arakaze muno mwanya rero je naje ndamuvumbura ndamusanga muri usanga ahantu ari ngaha kuri AR Institute yose murayizi ngaha mu gisagara cya Ngozi uko yamanuka uja ibuye ndamusanzeho kandi sanze yiteguye yambaye mwambaro nkuko umenga gombaje mu rubanza je gusabya nti amakenga cyamvuga nti ko nagendanye umunsi kamera nkabandi ku mwanya nawe murabizi namaniteguye cyeka ndamubaze wewe waje ukora iki ngaha waje mubiki kuko n'umuhungu mino misi koko byiwe ari karakora nawe nyine bingeza ahantu kabisa birangyohera cyane karero ndamubaze abanze kwanza twidondore kugira ngo abariko ramukurikirana batamuzi abanze bamumenye bamwumve n'izina hanyuma tubwire ibyamuzanye ngaha kuri AR muze ikatugwakanya nawe kwanza wanze kwidondora ariko radukurikirana ego murakoze cyane jewe nitwa niyo mungire Innocent ariko benshi bazi ku izina rya Bakame ku Kivi izina ry'umwuga wanje izina ry'akazi kanje muri rusange nuko no kwidondora yes Bakame ku Kivi none kubera iki Bakame ku Kivi Bakame ku Kivi ni izina ry'umwuga nkuko nabivuze mu ntango izina nahawe n'ababona ibikorwa byanje kandi bankuriye mu kazi rero barara ibikorwa nkora ubutwari bubangutse ubukerebutsi baca barambatiza izina Bakame ku Kivi kandi nanje nca ndemera kurigendera kubera nyene ikintu cyose ubanza kuraba amateka yaco niyo mbona imvano rero y'izina Bakame ku Kivi yes Bakame ku Kivi kubera ibikorwa byinshi none Bakame hawo tugusanze ngaha wari hano wari witeguye wewe uba waje mu biki waje gukora iki ngaha izina ni ryo umuntu urumva izina ni Bakame ku Kivi ni Bakame hakaba ni Kivi ni kuvuga namba ku Kivi cy'umwuga wanje aha muri iki kigo cya kaminuza AR nazanye n'ubutumire bw'abafise urubanza baba bakorera ngaha abashatse nyine gukoranira hamwe bahora hanze y'igihugu baje guhura basubire basangire ego rero barantumye ko barantuma ko nsanzwe nkora no mu zindi manza kugira ngo inze kubateramisha niko gusanga rero ndi ngaha mbere usanga nabyambariye nk'uko nyene usanze bimeze yaga ati rero muri rusange iti wewe watumye ko n'aba diaspora ngaha kuri AR muri rusange no bivuga ko ari uko kuko umuntu wese nk'amafaranga nkashobora kuronka yakajumbu canke ayubufu imbere yanje no mu diaspora kuko mu diaspora nujya afise ja kumariye muri ubuzima tubayemo
yamani we wambaye neza zamura uko kuboko uko kuri ho hano turebe yebereke kwe urabona yuko aberewe n'umuntu ndashagije vraiment yambaye ibintu by'akaranga kunde igihugu kandi cyane gose ndamukundira cyane kubera abajene b'umenga gukunda igihugu biratugora cyane none muno mwanya uvuze yuko waje ku araba diaspora shamuze akadolari mukanya nizere yuko tuzaguca ahantu akadolari ni ngombwa kaboneke kuko y'ibintu bikoze bikunze ukabiha umwanya navyo biragukunda bikaguha kakanoti tuba twifuza twese kugira tubeho neza kabisa none Bakame kukivi wewe uri mu Burundi akunda Burundi akumashikira akaranga n'imico byo ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi twama tukubona kenshi ku matere reka mvuge manza ama mariage yabaye ibindi byinshi nkubona bagutumiye mbe bagutumira kuri kumvo iyihe ubuje gukora ibiki muri rusange bigenda gute uducira ku mayange icambere bantumira kubera uyu mwuga wanje ni navyo mba ngiye gukora hama ikindi gituma bantumira novuga ku bwinshi ni kubera bakunda ibikorwa byanje nkora ni kubera ibyo bansaba ndabibakorera neza kandi nyene ikindi ni no kubera ngiye ndabereka ya mico wa mugenzo w'abarundi ba kera narigi no munsi uno menga nyene nta gaciro bigihabwa cyane nk'umugwaruka nico cicoreka bituma ubona imisi myinshi imba ndi mu mamanza ndiko nderekana ubugenegene bwanje ndabicishije mu mico iwacu man rero wewe kukunda igihugu aho ntuma kubera akazi none Bakame kukivi iyo tuvuze Bakame kukivi ni bihe bintu muri rusangi ubugiye kugira wo ducishiza nyimba ari nkaka ukino tukino uraririmba ugira ibiki nyimba ari nkaka nyimba ari kuririmba ducishirize kugira ngo twumve byo kuriti Bakame abagiye kugira ibintu binini mu manza mu manza mbangiye gukora ibitandukanye hari igihe bantumako ngiye kubyina kugira ngo abari mu rubanza baze baragubwa neza haro nabandi bantumako mu manza ngiye kubavugira amajambo ndavuga nk'imanza z'umuryango nkaserukira nk'umuryango uyu nkabavugira ijambo hariho n'ahandi ngenda bantumye kugira mbe mutarambigwa ibyo bita moderateur urumva rero mba ngiye mu bitandukanye bivana n'ico nyene ubanza bayambaye none ducishirize ko gatonyi nyimba ari nk'amazina tubwira canke nyimba ari nk'akarimbo turirimbira nko mu tuntu tumwe tumwe wamugira nko mu manza yugiye imanza nkora izitandukanye ariko kutambariye ugo nca ntumbereza ko reka jewe ndagwibwire nibaza ko abazoba bashaka kuraba byinshi nyene ndabikora barashaka kuja ku ma rezo sociaux ku ma Facebook bakandika Bakame kukivi hariko ama video menshi baca bayabona ego rero nko mu mugiga wo gutwikurura naho nyene ndateramisha abantu baba bahari nkoresheje nyene indirimbo za kera ego hari indirimbo rero tukunda gukoresha tukunda gukunda n'abantu tuvuga ngo nkandira nibe nkandira shengero nibe shengero riri nyuma nirindi riri imbere yo duhanura abageni nibe baracari bato nibe nimutaba gito nimutsindanirwa aritire nkubwire yo ubunukira umusore oya wabaye serugo muze wamuvyibuka nibe twa cupa rya minwi warusangira na pare nibe genda urisezerere nibe genda ugibagirwe twa dukobwa ngaho nibe twahora twandika penye waraye gute nibe wiriwe gute nibe genda udusezerere ubu wakatanye nibe muze bimbazesha nibe yama tiaritire tigacupa kibagi ni kugasaka butifu utabaza butagira imbibe ndeke ndahabibutse gatonyi tugarutse gatonyi ni Bakame kukivi wewe twavuganye ko twabonye neza twagusanze ngaha kuri yari wari waje uvuga tugize tije naje mu butumire bw'aba diaspora bajogira urubanza ngaha kuri yari none yari hari ico mwamupfana bo bakumenye gute bagusanze mu kazi canke yari hari ico mwamupfana woba warahize canke meze gute yari nkuko natanguye ndabivuga ni kaminuza imwe iri ngaha mu Burundi yari rero guhura kwanje nayo naje ndayigana nje kugira ngo bamubumenyi muri rusangi niho nize kaminuza narahereje kuri ubwo rero kubera nabo bama bambonana ubutwari bwanje cyane cyane biciye mu bugenegene bwanje nyene ubucuti rero bwarahagumye nico gituma yagize ibintu bihabera
bikenera abaza kwakira abo bashitsi canke ababateramisha bigera batangwa ku nkomishwashwa nkabwira ndahashike ubwo bucuti rero dufitanye na yari narahize barandamuye ubu ndiko ndakoresha ubumenyi bwinshi ari ubwo bampaye ngaha muri iki kigo ca yari kabisa ati ubumenyi nakuye muri yari ni bwinshi ariko bwanatumye ngira ngo wizera nawe ukavuga nti je bakamukaza kukivi ndashobora kuja imbere y'abandi nkakinama tuntu tutugenegene basi muri rusange ubumenyi ufise uravuga nti ndabukesha yari bwinshi ndabukesha yari kuko urumva nibwo buheruka kunda muri rya nyuma usibye ko ntarabona ko nzohava inja kongereza ko mugabo kandi nzongereza ko kubera bavuga mu kinofunofu ngo elimu haina mwisho ukwiga ni kugira iherezo no kuvuga ko kwiga umuntu aguma yiga mugabo urumva gushika ubu ibyo ndi nico ndi ndabikesha yari nabandi batanguye imbere zawe reka rero dushimire mbe bamwita deje wa yari ego tumushimire ko yanadutije kwanza nakanya tukayaga nawe we kubera hano hantu ntibari gupfa ko haduha nawe urabizi biba bigoye haba hari hakabera akazi kenshi cyane mani mpezagire mbo reka twisuye ku byatuzinduye ni bakame kukivi none bakame wewe uhanura iki n'urundi rwaruka rudakurikiza imico n'akaranga by'igihugu ko nzi yuko uri mu bamwe bariko barigisha benshi rwaruka wagira cyangwa makrebe menshi agiye atandukanye ubigisha ibyerekeye imico n'akaranga uhanura iki rugwaruka ugize isaha kiri muri za ngeso mbi zimwe zititura indero y'igihugu muri rusangi ugwaruka rugenzi rwanje ico no ruhanura nuko tubanza gutahura yuko ubu Burundi ni igihugu catwibarutse ni igihugu cacu kandi inyuma y'ibyo ni twebwe Burundi bw'ejo ni twebwe tuzoburamutswa ejo aba bari imbere yacu bakuru bacu n'abavyeyi bazosezera isi hanyuma dusigare twebwe tuyifise mu biganza ikikuru rero nuko twoharanira iteka rya wa Murundi wa kera igihe bafata umuheto bakaja ku rugamba kugwana bagwanya umuzungu hajya ntibaheze bajya abazungu ntibaheze kandi ubu nibaza si bajya basokuru bazosubira nitwe tuzogenda ico gituma rero batumirira kuzirikana no kuziririza imico n'imigenzo yatwebwe abarundi nitukisanisha nabo bazungu nivyo kujana nibiza si bibi mugabo menya agaciro uha ibyo hanze ukamenya n'agaciro uha ibyo wacu kuri iyo mvo rero no batumirira kwitaho kumenya imico n'imigenzo byamye biranga twebwe abarundi kuva na kera ego nuko no bisigura urakoze cyane bakame kukivi ese ngaho ingozi ngaho mu gisagara cyango zoba hariyo yindi migwi yigisha nk'ibyo wigisha by'imico n'akaranga by'igihugu muri rusangi womengira hari mugabo ntibikora nko genda bishaka kuko ntibishigikirwa nta kigo na kimwe uzosanga bariko barashigikira ibi bintu by'imico n'imigenzo nta mashira hamwe ahari akurikirana ibi bintu canke badukurikirane twebwe uri mama ukipapa yamvugo yatwego abajene bubu usanga ivyo gira byose nta muntu agushigikiye ntaki mugabo nkizera ko uko buca bukira buraca bugacana yandi ejo hazoza bitahura badufashe badushigikire kumbure ivyifuzo dufise byo guteza imbere imico n'imigenzo by'iwacu dushobore kubishikana indoto zacu zishike mu ngiro ni none ko muvuze yuko mwamana mwe muhimira muri mu bahimiriza mu kugwiza umuco n'akaranga by'igihugu mubicisha nk'ivyo mu manza mujamwo canke nahajya nabwiye ko nakubonye mu makrebe kirikonke wa mugenda kwigishayo nta handi hantu mwamubicisha canke mubikora ngaho ingozi gusa ntahandi hantu mubigira mukagira nk'amashami nko mu Kayanza canke hehe kugira ngo kuko imico n'akaranga bibaye ingozi gusa usanga ari ingozi gusa tubikora gasanga imuyinga navyo bakora Kayanza ntavyo bakora gasanga basibira ingozi mu rusanga handi hose ntavyo bakora ese murafise andi mashami hariya canke murafise canke indi nzira mubicisha kugira mwigishe igihugu cose icambere inzira ya mbere irashe nyene jewe ndavyigisha ndabicisha muri bivyese nkora ukuvuga ko iyo natumiwe nkagenda mu bugeni nkerekana ya mico nkavuga amajambo ya kera niho mariko ndigishiriza ariko kandi n'urungano rwanje ruba runyegereye ndabigerageza nkabikora nkabereka naco gituma gushika mufise abo dukorana nabo nyine dufashanya muri ubu tutugenegene ariko kandi nuvuga yuko twigisha atari hake uko nk'iyo natumiwe nkaja mu Kayanza nkaja kwerekana ubugenegene mu mamanza za Bujumbura imuyinga igitega za Rutana hehe aho hose n'ahantu yo ngiyeyo imba nizigiye ko mu byo nza kwerekana canke mu byo nza kuvuga
hari habo biza guhindura ego mugabo kandi navuze ko ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi nico gituma navuze ko dukwiye gushigikirwa hakaba nyene amashira hamwe canke ibindi bisata biza bishigikira urwaruka tuba turi muri iyi nzira yo kurwanira imico n'imigenzo tubiha akanovera kuko turi twenyene simvuze ngo ntaho twoshika mugabo aho twifuza gushika ntitwobishikana ego yes Bakame ku kivi akajambo kamwe ubwiye abakunzi bawe n'abakunzi bimbonesha kure korara ku mbuga ngurukana bumenyi ko Gasaka TV. Akajambo numva noshikiriza ubwa mbere mpereye ku bakunzi banje nuko ndabashimira cyane ndabashimira byimva mutima ku rugero numva ntoshobora no kugaragaza imbere ya kamera kuko nibo bampa inguvu nibo bampa ko kubona ko ivyo ndimwo ari ibintu by'akamaro kandi bifise naho bizonshikana muri kazoza. Nshimire cyane abantu baza barampa ubutumire bwo mu mamanza ama mariage ama dote mu mugirwa yo gutwikurura guca mu marembo ama anniversaire imanza z'imiryango imanza tukiginana nk'izi naje ngo ngaha abo bantu n'abagaciro kuri jewe kandi Imana ibahezegere cyane. Hanyuma shimire kandi n'abandi bantera intege mu bijanye no kunterera kuko by'ukuri ibi tuba tufise ibi byose n'amafaranga kandi usanga tutobyishoboza abantu badutera intege mu kuduterera Imana ibahezegere cyane. Hanyuma Gasaka Web TV namwe ndabashimire cyane sijya mbere dukoranye mama mundondera mukantera intege Imana namwe ibahembere bandanye muci imbere tubandanye tuje imbere hanyuma duteze imbere imico n'imigenzo by'iwacu Burundi tubuzamure uje ku yindi ntambwe hamwe rero n'abana natwe tuzosigara baragwanira akakaranga kacu twe turagwanira gushika ku bana bazoza ryari baze basanga Burundi ari bwa Burundi bwa Nyaburunga atabaratuvogera. Koze cyane ni Bakame ukivabwira nti kabisa tikuva ku Gasaka TV dushike ku isi yose tuko turavuga nti Burundi burafise akaranga Burundi burafise imico Burundi muri rusange burafise kazoza kugwaruka gubu ingeso mbi tiko turazifuta tuzirandura n'imizi kugira ngo abarundi bose muri rusange bakorane indero nziza yakama y'Uburundi bwacu apana kwigana imico n'akaranga by'abazungu bijya byo nivyawo nibo babigenewe. Rero ni ku Gasaka TV utagira imbibe nakubwiye ko nitwa Artire mu Kirundi ngira ngo ni Ritire mu Kirundi Artire ndigwitegaga Bakame Artire Shasi ndagyumva uko Artemo niwe ari barutimoni mugabo Artire oya ayo ni amazina y'abazungu mwadukana mutazi byasigura yeah man TS niti rero ti Bakame ukivere kandi ndamushimire Imana imezagire kuba yatwitabiye ku butumire twamuhaye tumaranye gihe kinini yamuga gusa yarambwiye ntibiriko birangora gusa nawe ndabizi ubuzima muno muje biranagoye bisaba yuko tuguma twirukanga tunarondera Imana ibezagire cyane wakoze kuza kandi shimire no ku Gasaka TV shimire Rogemira shimire Anise Mizero shimire Francine Niyuhire shimire Viviane Uwimana n'abandi benshi bagiye batandukanye bakoreho Gasaka TV ashobora canke badutera intege canke bantera intege kugira ngo ibiganiro bishobore gukomeza bibashikira naje nishimire Joel Artire kareyo cyo shimirana Inosa batazira Bakame ku TV ya man cyo shimira rero n'abanyengo zose muri rusange cyo shimirana yari kibanza kugira ngo dushoboye kuhagirira kino kiganiro cyo shimira n'abanyeshuri bose biga kuri yari benshi turazinanye nabo tutazinanye Imana ibahezagire sinavuga amazina yose ndabamenye ndabashobore kashimira rero Imana rero yashoboye kudutiza akakanya naho nari kuyihera ko gusimba barire abizi yuko twama twihenda kenshi na kenshi rero Imana ibahezagire hari ku Gasaka TV naho umunsi nk'uwo Imana ibahezagire.